Kaze banywanyi bacu bakunzi bacu mudukurikirana muri mpande zine z'isi, turabaha ikaze muri ano makuru tugira tubashikirize ariko aravugwa muri kano kanya. Ikaze muri ano makuru. Tungiye kubaha ikaze rero banywanyi bacu tugira tubashikirize amakuru ariko aravugwa muri kano kanya, twibutsa kugira sabone abakoresha igifaransa, bakoresha icongereza, twibutsa kugira subscribe kuri channel yacu kugira ngo mudutere inkunga. Mwakoze rero ariko badukurikirana amakuru ariko aravugwa muri kano kanya, reka tuyahere mu Burusiya aho tugiye kubabwira ku vy'intambara y'Uburusiya na Ukraine n'ubundi ibandanya kuri kwamye. Uburusiya ku munsi w'ejo heruka umukuru w'igihugu c'Uburusiya Vladimir Putin yari yamenyesheje ko atakizotuma intambara yatanguje muri Ukraine ihagarara mu gihe igihugu kitazoba kirashika ku ntumbero yatumye gitanguza intambara mu gihugu ca Ukraine. Imvugo rero ni nkaho yabaye ingiro, aho Uburusiya uno munsi bongeye kugira muri iri joro ryakeye bongeye kugira ibitero bikomeye cyane rwose mu gihugu ca Ukraine, aho ndetse uno munsi ibitero vyakozwe mu gisagara ca Kiev ku mugwa mukuru wa Ukraine. Iki gisagara rero ca Kiev twibuke ko Uburusiya bwari bwakoye ingabo zabwo haheze hafi ukwezi kose. Uburusiya buvuga ko bukuye ingabo zabwo muri kino gisagara ca Kiev, ariko rero ntivyabujije ko n'ubu bongera gutera muri kino gisagara. Bakaba bateye misile zishika zitanu zose, aho zasambuye amazu atari make, ndetse inzu byaboneka ko yari yatageta inzu yasambuye cane gose. Ni inzu bivuga ko yari y'umujenerali umwe mu gisirikare ca Ukraine. Iyi nzu rero ikaba ndetse iri no muri quartier nyene ngo isanzwe ibamwo abajenerali benshi n'abasirikare benshi. Iyi nzu yari igorofa y'igorofa ya 25 canke igeretse incuro 25, ikaba yari yateweko za misile nibura zishika zitatu, izindi misile zibiri zikazateye mu bice bitandukanye. Ibi rero bikaba vyabaye mu gihe umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres asanzwe ari muri kino gisagara nyene Kiev, kandi twibutse ko imbere yuko Antonio Guterres aja muri kino gisagara ca Kiev, ndetse aho ejo yatimbiye no mu bindi bisagara vyasindikajwe n'intambara, yari yabanje guca mu Burusiya aho yari yabonanye na Perezida Vladimir Putin amusaba ko yohagarika intambara. Ndetse rero ku munsi w'ejo uyu umunyamabanga mukuru wa ONU yari yabwiye Zelensky ko agiye gukora ivyo ashoboye vyose mu bushobozi bwiwe nk'umunyamabanga mukuru wa ONU kugira ngo ahagarike intambara hagati y'Uburusiya na Ukraine. Ariko rero murumva ko Uburusiya butihanganye gutera kino gisagara gisanzwe kirimo umutegetsi akomeye cyane, ndetse bivugwa ko n'umushikiranganji wa mbere wa Finland asanzwe ari muri kino gisagara yari yahatembere nawe ku munsi w'ejo. Niba yarakiri canke yari yatashe ntibiramenyekana neza, ariko ikizwe neza nuko uyu mukuru wa Nations Unies Antonio Guterres wewe yarasanzwe n'ubu asanzwe akiri muri kino gisagara ca Kiev. Rero ku munsi w'ejo ku mugoroba akaba Uburusiya bwarahateye aya misile yatsambuye inzu nyinshi cyane rwose, ndetse akomeretsa ngo n'abantu bashika 8. Ntibiramenyekana ko hari uwapfuye, ariko abantu 8 bahise bakomereka. Rero nkuko mubibona muri aya masanamu tubashizeho video yerekana amasanamu yuko vyagenze, ko vyari bimeze. Umuriro uri kuraka, abazimya bariko baragerageza kuzimya. Ni ibintu biteye ubwoba cane rwose ko biboneka nuko Imana yakinze hakaba abantu benshi cane rwose bari muri ino nzu, kuko abantu ubu muri kino gisagara ntibakiba mu mazu maremare, baravuyemo kuko batinya ibitero vya buri kanya vy'Uburusiya. Ibindi bitero kandi Uburusiya bwabikoze ka Kiev. Ni gisagara gikurikirana n'iki gisagara cyo Kiev mu mukuru. Rero benshi bakunda kuvyitiranya, hari Kiev hari na ka Kiev. Ka Kiev ni gisagara gikurikira kino gisagara gikuru, naho nyene barahateye ngo misile zibiri canke rokete zibiri, nazo nyene zikaba zarasambuye amazu, ndetse aho bivuga ko yari amazu asanzwe y'abanyagihugu atari amazu ya leta, nk'uko Uburusiya bukunze kuvuga ko gutera amazu ya leta. Ahandi kandi Uburusiya bwakoze ibitero ni mu ntara ya Mariupol, n'ubundi Uburusiya busanzwe bugenzura, aho Uburusiya buriko buragerageza kwinjira muri Handaki. Abasirikare b'Uburusiya bariko bagerageza kwinjira muri Handaki, kuko abasirikare ba Ukraine bariko bagerageza ukuntu bosubira kubohoza kino gisagara. Ariko twabwiye ku munsi w'ejo ko igisirikare c'Uburusiya camenyesheje ngo ko cishe abasirikare ngo bashika 500 ba Ukraine, ngo bariko baragerageza kuza kubohoza kino gisagara ca Mariupol kiza carafashwe n'igisirikare c'Uburusiya
nubwo hakiriyo b'abasirikare ngo bashika nk'ibihumbi 2 bari muri ya handake ndetse n'abanyagihugu batanzwe igitigiri. Umusirikare yasanzwe ari muri handake yamenyesheje kandi no munsi ko abasirikare bariyo indani hari abakomeretse cyane gose kubera amamisire Uburusiya bwateye ko hejuru ngo hari ibibomoka vyabumukire rero ngo hari abantu bakomeretse bariho basirikare ngo bakomeretse cyane ngo kandi imiti iriko irabaherana ngo ndetse n'ibindi bikoresho nkenerwa bakoresha bakina ngo bikorera baherana hasaba ko makungu yotabara amakungu narabe ivyo Putin ariko arakora. Umusirikare avuga ko ngo Putin ngo mugereranya ngo na Hitler ngo mu kinjana ca 21 ngo rero ngo makungu ntasamare ngo yishinge kuvuga gusa avuga ngo ahubwo amakungu ashire mu bikorwa ivyo gutabara Ukraine ndetse ngo atabare n'isi muri rusange kuko ngo Putin ngo uko abibona. Umusirikare avuga ko ngo Putin ntarabutagarukiza muri Ukraine aho yavuze nk'ibihugu bibanye ivyo ngo bibe biritegura hakiri kare kuko Putin umugambi wiwe ubuzi ko azogarukiriza hano gusa. Umusirikare rero yatanze ubutumwa kuri Telegram asanzwe ari muri kino kinogo ca Mariupol ya handaki ya Axtrave basanzwe binyegejemo, ahavuga ko atagikozwe abantu bari indani bashobora gufirayo kandi ngo abajije abantu bariyo n'abanyasivile bariyo ngo nta numwe ashaka gukwishikana yishikane mu minwe y'abasirikare b'Uburusiya. Abasirikare b'Uburusiya ngo basanzwe bagose hano, ahavuga ngo nibura abasirikare b'Uburusiya bagose hano hanze ya kino kinogo ngo bashika nibura ngo 5,000 ageranije. Ngo rero Uburusiya ngo buza burakanga butera ko amabombe n'amamisire ngo bikoresheje indege ngo nta nkozi zisanzwe ziriko ziravuga ngo ariko nta munsi n'umwe Uburusiya burenga budateyeho hano hantu nibura kugira ngo bakange abari kuvuga ngo badateye amabombe canke amarokete ariko inkozi zisanzwe ntiziko ziravuga. Rero ibi yabivuze uno munsi ku butumwa yashize habona avuga ko abakiriyo hari abaremvye cyane gose babuze imiti, hari abakomeretse bisanzwe n'abakomeretse gose. Imiti rero isani yabaheranya avuga ko atagikoze mu batabare washobora gutangura gupfisha abantu benshi cyane gose indani muri kino kinogo kuko atabufasha namwe bundi bafise ngo ni n'amakungu narabe abatabare abakure hano muri kino kinogo ndetse ngo yirukane akure Uburusiya ku butaka bwa Ukraine muri rusange. Hariho ikindi nkuru turateguye kubabwira ni inkuru ya Korea aho Perezida Kim Jong-un yongeye kwerekana misile mashasha y'ubwoko bwa nucleaire, havuga ko yavuze muri parade yakwanije n'abasirikare benshi cyane gose, yavuze ko atarota aheba gukora amabombe ya nucleaire ahubwo agiye kubigwiza cyane gose ku rugero niniya. Ni ku munsi w'ejo yari yakwanije rero nibura abasirikare bashika nk'ibihumbi 20 Pyongyang ku mugwa mukuru wa Korea y'Epfo aho bagize parade nini yaberekana ibindi bigwanisho bishasha. Uyu mutegetsi aheruka avuga ko ari byo baheruka gukora bya vuba. Ibi rero bikaba amakungu yavyamirije avuga ko imigambi y'umugabo yo kubandanya akora ibigwanisho ruhonyanganda ari muri cane gose ari iterabwoba kw'isi ariko arakara ndetse akaba ari binyuranye ngo n'amategeko mpuzamakungu ahashobora gufata ibihano. Ariko tubibutse ko Amerika yongeye gusaba ibiganiro n'umutegetsi wa Korea ya ruguru aho muri iyi minsi ibiganiro bishobora gutangura hagati yiwe na Amerika ndetse kazoba birimwo na Korea y'Epfo aho bivuga ko bagomba kugerageza ngo bagabanye barabe ko yogabanya gukora bino bigwanisho maze nawe bakamukuraho ibihano. Tunze muzi ko kino gihugu cyo cyafatiwe ibihano byinshi cyane gose. N'aya makuru rero twe twabateguriye muri kano kanya tubibutsa ko no mu Burusiya ariko habera imyerekano ngo y'abadashigikiye intambara Uburusiya burimo, ariko benshi ngo bakamaze gufatwa kandi barafungwa. Ibi ni ibyo twamenye mu makuru ya mukanya. Uburusiya kandi bukaba bwabwije Amerika ndetse n'ibindi bihugu bicuditse ko bariko bategura umugambi wo kwica umumenyesha makuru umwe avuze ko umumenyesha makuru w'Uburusiya ngo maze umumenyesha makuru mpuzamakungu maze ngo bizagirizwe ko ari Uburusiya bwamwishe. Ibi navyo Uburusiya bwabishize ahabona. N'aya makuru rero mwakoze ababikurikiranye komeza kugira subscribe. Imana ibaha umugisha naho ubutaha.